Ibi si professionnel urumva ibi ni ibintu dukora kugira ngo abantu tubamenyesha amakuru. Byose rero ni population. Oje urumva babivuze natwe reka turaharonkera kuko natwe tuba turose content. Ahubwo babandanye bankana kugira ngo turonke content. Kuko ugiye gukora ikiganiro cy'umuntu nyaho yundi kirakurikiranwa cyane. Refanze muzoze muratubabarira muri aba nibi biganiro dukora by'abantu batankana kuko bizotuma erega n'abafana bari mu ruhara batuma dukora ibintu by'abantu. Yes, iganiro. Gusa uhurago urazi ko muri baby bakwirukanye we wararisha amahane. Nje kwirukanwa sibizo. Okay, reka dukurikire. Wewe wirukanye muri New Life. Abantu Dr. Swaleh Online baramubonye kunyisha media n'umuganga mugende mwivuze abagwaye ibintu bigiye bitandukanye arababwira abantu cyane cyane abantu bagwaye amajiri. Babandi basengewe no gusengerwa bikanga bagende abakorezako nimba bakwivye ecran bakwivye mu nzu byose abakorezako reka billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يعني صادق كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes, one to yeah. Hello bakunzi ba Dr. Swaleh Online Tv muraho mugwe neza umeze neza amahoro y'Imana banene ware wese mu gace aherereyemo hose ndavuze ngo amahoro y'Imana abane nawe na cyane cyane kanshimire abantu bananye bakurikirana ibiganiro byacu bakurikirana channel ya Dr. Swaleh Online TV reka tubashime tubakengurukiye ku kanya keza mufata mugahebe byanyu mukicara kugira ngo murabe ibiganiro two turabaha reka tuvuge thanks for everyone turabashimiye gose hama today rero nazanye umutumire akomeye gose yitwa Mayeri Kiramvu imbaga yimbaga imbwa ni wewe imbwa ni zibiri ya ni Mayeri Kiramvu rero muri kumwe mbe wavuze ngo ni kwande ntu Dr. Swaleh numupfumu uragapfumu mina semesha kwe Dr. abakunzi ba Dr. Swaleh avuze imiti y'ikirundi mu yandi majambo umuntu avuze imiti y'ikirundi mu Burundi numupfumu oya Dr. Swaleh yakubwiye ko avuze imiti y'ikirundi ni twakoranye ibiganiro bro si mu muyuwi gusa si abapfumu babandi bahariya bamwe baturimibe aravura neza cyane yirukana amajini ubyayica amajini yeah. So okay ndeka ndagushimire Mayeri kwanza kukanya kugira ngo wigoye ugashika hano kandi rero aha turi kuri Dr. Swaleh nko bana byaye ngo Bobo son nge ubu nturi ntambwa nimwe yerekana presente tw'irahinduka ni Bobo son ke tubemeze ntambwa nimwe nibagiye cameraman DJ Teo ni kabiri Burundi. Yes turabakunda cyane hama uyu mu cameraman bari kabiri nyene afise ukuntu atevya ibintu none yige gusettinga hehe ko tumaze iminota 30 agisettinga kamera yavyize muri kaminuza cyane agomba kuduha quality zimeze neza reka murabibona ko musanzwe munzi imaze jewe aho mandi hose n'induru barambona ko ntagase okay commentaire yes Mayeri ya no musi nakuzanye hano kugira ngo tuganire rimwe abiri atatu icambere ngoma ko tuganira ku vy'akazi icya kabiri ngoma ko tuganira ku rusaku mfise guhawe bro tugoma kumenya ukuri jewe ntumpamagarire ngaho urusaku umpamagarira ibintu vy'iterambere bidushikana imbere ubu ibintu vy'urusaku twarabihevye ivyo bintu baravyase ivy'akazi siterambere akazi ni sawa gusa ivyo vy'insaku ku majambo bakuvuga ko sinda yavuge nayo jewe bamvuga ko wewe reka tuvuge ivyo vy'akazi binteze imbere nayo ivyo bamvuga ku muntu bamuvuga ko vyishi yes ivyo mu kazi ni Mayeri uri kuragaragara kutaboneka mu biganiro byinshi abenshi mbere baravuga mbega Mayeri ubu ariko arakora canke bimeze gute kubwo bivuga gute kuko ntukuragaragara mu biganiro muri iminsi bo ababona ko nariko ndakora n'abatankurikirana umuntu yagize cyasha subscribe na sabone kuri English Media ariko arabona ko ndiko ndakora ibiganiro ndiko nabahereza no bariko barabibona ariko aro benshi two twaronka raporo babaza
ni Mayeri mvuze na Mayeri Mm. ko ntago telefone ndavuga ati ngoma nkurane gano na Mayeri ngo aracakora ku nyishu media ngize cyakora ariko rero biboneka rero ko hari kutagaragara cyane mu biganiro ukora cyane nuko nkorera inyuma ya kamera oya ukorera inyuma ya kamera ijugiye bararize antuka nturi kuragaragara nturi kuritanga ya none nuko wabivuze reka basi ndaguhimye mu biganiro cyaheze twigeze kuyaga uravuze ko utari muri kontra ubu ivyo rero ushobora gukora cyangwa ukareka ivyo je nabivuze okay reka basi ndakubwire bo impamvu ntariko ndagaragara cyane nuko hariho munyishu media turiko turakina amafilime ego oya Vyamaho hariho n'indi filime nshasha turiko turakina rero mba nagiye kuba cameraman mba ndiko ndakamera hariho n'ibindi mba ndiko ndafasha gurealiza rero nk'umuntu ari muri staff ya 257 production nico gituma keshi ntakunze kubonekana cyane ndetse kubaraba inyishu media ndibaza turakunze kwivuga kishi turakunze kwivuga ego uvuze ko kuragaragara ukurakora ego oya uri hajya nka cameraman director canke nka journalist mbo mu bisanzwe muri staff ya ego oya ndimwo ugaragara nkandi uyupfize ko wanyabaki nka cameraman ego muri ego oya ego urisi none ikibazo kiri hehe by'ukuri uramaze kwandika cameraman Mayeri kuri ego oya none muyaheze seri ya kangahe yo mu ya kabiri gombize nshasha ego oya part 1 yaraheze agomba haze part 2 rero kuba hagomba haze part 2 bari wewe cameraman nije nzoba ndahari ni babiri ni Excel bam Mayeri namenye kumenya ni Excel bam Mayeri rero kandi ndi no muri stage y'ibintu byo kukamera kugira editing nziza nka Excel bam mu misiza nije nzoba ndiko bro ubu mwini rukwavura rukagira ikiruhuko mwana uyu musi rurakura bakarurya bro rero igituma ariko ndaboneka ni zi filime nyinshi tuko turapepara vuba gato cyane nizamara kuza zikaza attention urazi ko anina turi no muri staff y'intore ntindi turi muri staff rero nanje tuba twajanye na manager wanje kugira ngo nje kumufatira bo mike so nziza izoba ari Mayeri kiramba rero wafashe bo mike bo mike nesi ko ni microphone iyo naho boronka umwana mwibarabara bavuga ati no iri hariho technique bro abantu umviriza urafashe mike technique wifashe muniya urabona ko turakina cinema sishobora office technique ndayifashe muri technique nk'umuntu ari mu kiganiro ariko turi muri cinema hari yindi technique ndayifatamo hamwe umuntu aza kubona ati ijwi riraza kuza neza zinjira indani cyangwa sound ngo ni Mayeri sound yafashe mic gusa uko oya none ifata gusa hari abafata mic n'abayifata kandi barabikwigisha barakwereka kamera none akubwira ati fata kugira ngo mfate honesta monsieur rindira bivanye n'ukuntu tuba turiko turabikora umuntu wese rega hari abantu uzabona ngo urabona izi microphone dufise izi sizo ziza gutuma muronka ijwi ryiza ijwi ryiza riza kuva he hariya kwa kuwagize nani kuriya mu buhinga bw'ibyuma ubashaka yo dushiramwe imiyaga ijwi ryacu rikazegera rero bivanye kandi n'uwayifashe none ubu novuga microphone rashizino rindira ubu muri ko buranyuma bisaba rero ko ndayegereza ku munwa kugira ngo mubyumve neza mbo aho rero je ndatanze umucyo gituma mutariko murambona myimisi ariko vuba gato ego igomba ihere Vyamaho turiko turagira turiko turabukuntu vyogenda n'indi filime nshasha igombize turiko turamare kuko dushaka kuri Excel bam tuzore duha amafilime menshi cyane nuko rero basi tuje ku rusako ni Mayeri muri no misi twumvise ko muri filime intore ntindi filime yemewe n'amakungu filime yakimye mu rwego runini seri ya mbere irahera abantu bose baripfuza ko hoza seri ya kabiri ego ni Mayeri twagiye kubona agaragara muri shooting ya intore ntindi ico ni ikintu cyatumye abantu benshi bimva none Mayeri ni ikihe kintu bariko baramubona kugira ko filime nk'ijya yo igaragaramwo benshi barimviye ati abakunye benshi bimviye
ukurakora nkuko twimenyereye ati ni content urukura promoting ariko bigaragara ko twabonye shooting bariko baragufata uri muri scene tuma kumenya ni Mayeri yakiwe gute mu ntore ntindi mwavuganye gute na manager ya ariwe Amede akavuga ati Mayeri ndakwifuza ko twokorana mbewe wamaze kukubwira wavyumvise gute wavyifashemo gute wiyumvise gute no mwanya musaze Bobo baravuga no muri Bibiliya biranditse ati Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu uyu munsi wewe Swaleh nimba ari Swaleh yaguhamagaye gute nguze gukora ku kinyamakuru ciwiwe nuko yakubonye ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bikorwa byinshi wagiye ukora rero twebwe turafise n'akantu ko kutemerana muri twebwe nyine ugasanga turagayana wewe kubera twicaranye harya nka gucoresha ingazi cyaje tugasangira ibijumbu vyokeje ugashugenda uravuga ngo wapi ngo ujya nimbwa bro ivyo bihe twarabisezereye ivyo bihe vyaraheze kuburyo wewe umuntu uri kuramubona ukamengo nta kintu kimurimo hariho undi abakimubonamwo atasiyo ujya Amedemani yakiza ahamagara umuntu bivanye nico yamubonyemo ni nkuko nawe wozubona guhamagara ati Bobo nyaruka ingo kandi niwibaza ngo guhamagarira birefu bijya wewe wabazi ati seniyi nkamuyiseni ati sisene ndahasize Bobo ahara hashoboye arakubita rero bivanye n'ivyo umuntu abashoboye nico amuhamagarira en plus de cela usivye ko nanje Heganaje mwimisi sindi umuntu yoroshe cyenda kina cyane urazi ko utashe wambagije ati gute wagaragaye muri Vyamaho bisigura ko Vyamaho utayikurikiranye kuko pariti ya mbere nije nayitanguye turi kumwe na Toma n'umuntu witwa Toma bo pariti zabaye nyinshi twagiye dukina ntwaye no kumwerekana ni ntwaye hehe pariti ya nyuma ndibukana naherukiye ko gukina yaraho twari kumwe n'ujya mugore Merize ujya kina kwa Misasami sawa tugiye kuraba ujya mugore Alice niyo pariti naherukiye gukina muri Vyamaho ariko bidasiguye yuko vyahetse nizizokurikira nzoza mon frère basi tuje kwa Ahmed Ahmed deja arakwiyumviye ko aragutelefone cyangwa sinzi ngene mwahuye avuze ati je Mayeri ngomba iyi film sezo ya kabiri y'intore ntindi ego uyimfashemwo dukore ikintu c'akamaro ubwo nyene wewe ikintu cyace kiza mu mutwe pa cyaba icyaye ubonye Ameda kwiyumvise erega hari ikintu taratahura nuko urumva bo mu bisanzwe iyo ufashe mbega yemwe ndabivuge gute reka mfatire afu ni jamberega ni jambere wowe wahamagawe n'umuntu mu star ingo dukore umfashe vuga indi filme wahamagawe atari muri company wanyu atari muri company wacu yindi filme wakinya wahamagawe n'umu star atari muri company wanyu bo Mr Sami yarampamagaye ndamufasha gukina se nimwe hajya ninde ndacakubwira bamurashurusoro rumaka apana kundasa ariko ndadandaza mu butike izo naho notora urano ryasohotse amubwira ati wewe uradandaza mera nkuko uradandaza hari guhamagagwa ukina professional yani ukicara professionnel ukicara ugahabwa isene nziza hamwe iyo sene ibuze wobuhomvye apana zazini ngo Mayeri ngo twabuza abakina ngwera nk'urengano ushoya amasho okay musanzwe icambere uvuga Amede yubahwe yego yarampamagaye ati ndakeneye kaza ntiyantegetse yaransavye bashobora kuza gukina urashobora kuza yarasabye ariko Bobo tuvugana ifilime nkijya weho baguhamagaye kumva gute bro dusabeshe kweli none rindi nta numwe atayizi baguhamagaye kuyikinamwo deja warahabutse apana ivyo guhabuka ahabuka umuntu ataraje imbere ya kamera je maze guca imbere ya kamera nyinshi nico gituma ntari guhabuka mpamagaye zo muri company wa zo muri company apana muri company wa Ahmed araguhamagaye deja intore ndibura yi none Ahmed ni Imana aho nosha mpabuka n'abantu Imana ibahamagaye bagende mwijuru nibahabuka none ngiye gukina mu none ntinoca mpabuka deja wari umaze kuvuga ko naravyakiriye neza nk'ibintu bisanzwe urumva erega abantu duhabuka iki nararyohewe gusa yuko ngiye gukina mu filime y'ivyamamare gusa sinahabutse cyane rwose yaho numva kumengo ndosha ijuru kandi rero ngaho dusanga guhesene gusa ko uca ahantu waca bakwica ntibavuze ko wabonye bariko barankamira none wabonye gasene vraiment oyaye ntubazi ivy'amasene nakinye gusa ntaco je gusaba kinye nyinshi nakinye mwa amasene menshi muzoyabona wait
nari kubabwira aho izosokera none ndabinumye Oya. gusa izosohoka tuzobibona muzobibona ariko attention je kirabu jewe Mayeri kirambu acha Ntore ndinda giye kubonekana yego nzobonekana vre naburya yari nk'indoto yawe guhura n'abastari nk'abajya kugira ngo mukinane bose ukuvuga ko yari hindoto yawe nta muntu numwe atagira indoto yo guhura abantu bamukurira mu vyarimo wewe na ubu rero uyibona ku rwego rumeze gute umaze guhura nabo bantu ubu urwego wishira ko n'urwa erega abantu warukeneye guhura nabo mumaze guhura deja nyagwego ntusubira kurubona ku rurimo oya usubira kurubona ko rurimo rero bosi wawe araje Swaleh Swaleh ndamwemera n'ubuzi urabona rero iyo umaze gushika hano sawa basi reka nkubate iyo imbere yuko twinjira mu kikwa urabona hajya hariho abasiti n'iki warinze gusaba urushya rwo kwinjiza kamera none ubu wamaze kwinjira si ibintu bisanzwe ntugenda aho ushaka hose yego wala rero nuko nyene bimeze rero n'umuntu nagomba mbwira umuntu wese ashaka gushika ahantu asenge gusa Imana ihamushikane amaze kwashika n'amahoro menshi usanga ari bugwa neza so hama reka je nagushimire uko na cyane ku majambo uri kuravuga n'amajambo yo kuboneka ko waryohewe cyane guhamagagwa oya kuryoherwa je ndaryohewe none kandi nivyo uhuye n'abastari utari bwahure nabo bande Mayeri kwarira bande bas ndafise urundi rusaka mbaza ahubwo ugo rundi rusaku hama biboneka ko intore ntindi ubwa mbere mu vyayi byasohoye twagiye turabona wowe ntiwarimwo mu vyayi byasohowe twabonye ku bajournaliste bagiye barerekana deja we nta sene wari ufise mu ntore ntindi none mu bajournaliste bandi hari mu journaliste wabonye mu ntore ntindi indi ntabwo wari wahamagawe na Medesu deja ubu rero igituma warahababutse nuko wahamagawe muri retour yoneka ko bijya bintu bya mbere byabayanire ucuronka riryo bakwe byo nawe kuvuga ata ko izimbwa ndazihevye kamamagane Mayeri ashikiwe yoneka rero uri muri babandi bavuga ngo baci mugani ngo ivyicaro ngo vyimbwa bibonekana abagabo bahagurutse mbega abo bagabo borinde bahaguruka bagakugwa hanu nk'aba ni bande ndakubaza abo boba bitwa abagabo bakabahagurutsa hama bagasha bahamagara wo witimbwa bakabicarika ngaho bo bari bande mu kintu kizokwereka isi ikintu cyambere nakubwira bobo urumva je uko uvuze suko bimeze urumva wewe urazi yuko ari we wavuze yuko intore ntindi bayisubiyemo sawa ariko ico womenya je ayo makuru sinzi ko bayisubiyemo cyangwa batayisubiyemo ayo makuru ndayazi sawa cyo tumana yavuze ndayazi nimba barayisubiyemo rero kujya kuyisubiramwo wagiriwe ibakwe wewe mbebo bayisubiyemo kubera sene yiwanje yabuze naho kubera kutovuga yuko sene yaje ari yabuze hama bagasha bayisubiramo kugira ngo bikunde ukuntu beseramwo isene ya Mayeri kiramvu ico to kubera ko abantu twama dufatse ibintu biri move gusa ifoke dufata n'ibintu mu cyamake ni chance wahuye yani ni chance kubera ivya mbere vyononekaye urabona ni nka kujya aba hari itimu y'abantu okay reka ndagufashe naco reka tuvuge duti ivoka ry'imbwa rikoroka rihiye ndagufashe hama uzana ibindi mbaza ibindi hama ibi by'intore ntindi tuvyihoze kuko jewe sinagiye gukina ngo nuko ngo bajya bavuyemo kuko nubwo bari bavuyemo abantu bari benshi bari gukina canke tuhiryo banga canke ahubwo wavyisabiye nagiye gukinamwo kubera isene bakeneye imbereye none umviriza ubu turiko turavuga nga turi babiri ubu hari umuntu yicaye hajya yovuga ati je ngize nk'ikinyamakuru nkakeneye umunyamakuru nojana bobo uwundi ati notwara urya Mayeri kuvuga rero umuntu umwe wese afise ivyo akunda ku muntu nisene bampamagariyemo zurabe nisene yiwanje imbereye iboneka ko Mayeri atayibayemwo bazanye uwundi atobikora neza nka Mayeri nuko nyene bimeze urabona no mu mareresi we tujyanye nk'ahantu gukina mu film sene boguha wese iyo buma urumva kuvuga je nimba bampaye sene yo gutukana wewe baguha iyo ubupori ariko iyo nkuru yo kuba ko bare bamaze kuyikina izo sene bakazimara wewe utarimwo waruyize iyo nkuru sha ivyo ntacyo no bivugako ntacyo bivugako oya nta nico ndabizi ariko ivyo birazwe
bizwi gute urazi ko ari wamaye ikiganiro ku nyishu media umbwira yuko intore ntindi bayisubiyemo nuko ari kubimbatse nabikubwiye none okay ivyo rero cumenya nawe nivyo uzi kuko ni wanzaniye amakuru ko rero wewe guhamagagwa kwiwawe ko habaye moveze hari ikintu bya move byameze ko wewe ntiwigeze uhamagagwa ava harabahamagawe yava biraboneka ko ibintu byansa bagaterera aha okay bijya bihende sene zafashwe nabajya bakamera bani bagiye sawa najyamo gute nari nyuma ya kamera ikindi nasoro kubwira ntibafashe none rega ntibazikinira umunsi umwe uyu munsi baragenda bagakina ivyanaka eje ivyanaka hirya yeje ivyanaka none baje uwo munsi je ntashikiriwe vyabwiza kugenda uko nyene deje zabambwiye ko wahamagawe mu nyuma ivyo vyo mu nyuma nayivuze gayi bro wavuze ati nahamagawe nahamagawe rega iki ni kiganiro Simon Tat nahamagaye yarampamagaye kandi je igihenge tukijemviriza tugiye muri rencontre yo gutangura gukina intore ntindi nabonye we ntugomba kwemera urumva turaheze ikiganiro ndira ntatu turi muri rencontre yo gukina intore ntindi urumva twari twese abakinyi twese tuzoyikina urumva umwe wese baramuha script yiwe aratahana muhira gusomerayo ufise telefone bakamuha telefone utayifise bakamuha igipapuro none nubu urupapuro ndafise uriko script yanje kuva kera yari yaranditswe none ucuza kumbwira gute ngo naje kubera bakuyemwo wavuze ko wari behind mu gihe bariko barakina none twari kuja gukina twese sawa wari journalist deje wari ufise ma script nabo aho uzokina nari ndayifise gusa sinabigashika urafise ubuhamya ubu none tugende muyanda zikwereka ubuhamya ndabufise reka tuvyihoze byo ubuhamya ndabufise ni ntore nindi ikiraza ku rwego ubona ko nawe wagira iryo bakwe ukabamwo ndibaza nawe ugeze kuri rundi rwego ni Mayeri tugushire kuri rundi rwego rumeze gute deja ubu urageze mu rundi rwego kandi ntambo kufise ni nini we bivanye naho warunshira ushira n'ubundi aho ushaka kuko jewe sinzi aho warunshira nimba warunshira munsi y'imeza shaka ngumiza munsi y'imeza abashize hejuru y'imeza nzoguma hejuru y'imeza basi twitege basi izindi filme urimwo nyabaki muri umwaka mu mwaka filme ndimwo ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane sinozivuga ndazimare mi misi ndiko ndakina amafilme menshi cyane hariho niyindi giye kuza nshasha kandi zo biryoshe cyane turabakinyi benshi twamagawe niyo kampuni gusa sinobabwira kuko ntiharagira ko dutangura kuyivuga abantu ko zikiganira ugenda uvuga nibikorwa byaho babisanga ivyo bizodufasha gutera imbere kuko abanyamakuru b'uyu munsi bafise indambi bafise umutima mubi nk'ibihere urumva ntibagishaka kuvugira abantu urumva cyane cyane abantu badakundana nibo kuribo uzoraba abakinyi ba film uzumva ngo Sami ngo ivyakora kandi n'abantu bazumva ngo image atanga sasa tudashigikiranye umva nanje urofa tuzotera imbere rya nanje ndi umujournalist no ukivuga ivyo nanje noshana mvuga uyu urumva babivuze natwe reka turaharonkera kuko natwe tuba turose content ahubwo babandanye bankana kugira turonke content kuko ugiye gukora ikiganiro cy'umuntu nyaho yundi kirakurikiranwa cyane bifanze muzoze muratubabarira muraba nibi biganiro dukora by'abantu batankana kuko bizotuma erega n'abafana bari mu ruhara batuma dukora ibintu by'abantu bumvise uzanye ngo nakabagwanye na naka izo nyene ngo fitatu ngo nizo dukeneye ariko meshere zami murazi abafana turabasangiye yego ubu nta bafana biwa ufise oya ugiye kwa Sami uzobasangayo hose uzobasangayo ugiye kwa Marove hari uzobasangayo hose rero nuko bimeze hama tuko turakotera ikiganiro gusa urago urazi ko muri baby bakwirukanye we wararisha amande nje kwirukana nasubiza okay rero kadukotira we wirukanye muri new right abantu rero abakunzi ba bande baita gute bamita Dr. Swaleh Online baramubonye ku nyishu media n'umuganga mugende mwivuze abagwaye ibintu bye bitandukanye arababwira abantu cyane cyane abantu bagwaye amajini babandi basengewe no gusengerwa bikanga bagende abakorezako nimba bakwivye ecran pra bakwivye mu nzu byose agukorezako reka ngende ndabakore publicité kuko je hose ndabivuga urumva arazi ega we ntumukore publicité arazi anajurikana hapa na buraya
urumva je ryari hari abazungu nabonye babashinwa bari baje kwifuza deja ega bufata ibiganiro bajye bashireko kandi we oya nzomubwira kwirukane kuko bajya ntiwashira hari ibiganiro bigoye gufatwa ari mu kazi bashobora gufata ibiganiro none tuzocuma amagana ndabavugishe mu gifaransa barazi byakora desha nta haja ni kuza gusakwivuza upata picha babone amavuta uzafata umuzunga kuca mani ubu urafata na simu okay reka dukuratire iganiro Mayeri filme journalist ukunda icyahe mu byo bibiri muri journalisme na filme byose ni nkaco kimwe kuko iyi journalisme dukora kuri rezo sociaux urumva niyo filme kuko nta bitandukaniye ibi si professionnel urumva ibi ni ibintu dukora kugira ngo abantu tubamenyesha amakuru byose rero ni population. Asante reka tugushimire Mayeri ku mwanya wa wigoye kugira ngo tuze kuyaga wongere dusezerere abakunzi ba Dr Swaleh Online TV ubabwira ati ndabakunda cyane. Les amis de Dr Swaleh TV Online, je t'aime beaucoup, il faut faire subscribe, like, commenter na s'abonner. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تحسن سبذ الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صادق كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك